Abel ndamukunda kandi arabizi uko je ndamuba ariko karakteri ziwe nizo zatumye je tuba tutagikorana na Abel ariko ukuntu ameze nyene bitakunda uko je tubandanya dukorana mugo kubona yafashe ingingo yo kuja ku mahezo sosho je kumvuga ukunda umuntu mubiko mawe nateye imbere nambone ko inyeri terambere nashitse ko nanze ritorama je kuko je bise igera ku vije wanje sibona uko je ngahana nateye imbere nuko kwimana birababaje ko n'umuntu umwihanganira mu bintu byose mukabikarangira ari we yise ukora umuntu mubi. Abel ikintu cyaje gutangwa kudutandukanya cyatangwa kuva mu mwaka weze mu kwa kabiri narose idira ahantu urumva ndose idira ahantu hama ndabimuganirira nk'umugenzi acaragenda aranzunguruka agenda kw'abo bantu narabaye desi onodoje narabaye desi mbonye kijya kiganiro mwakoranye Abel namba narateye imbere nukuri nambaje aho ngeze uvyita yuko ari terambere numva umenga vision yawe garukira hafi je vision yiwanje benisho naho ndagera ndacaye muri fondation Abel wowe naco waramfashije muri filme ni kuvuga ko wamfashije rero ko wowe uvyita ko wamfashije reka nanje ndagusaba gahembo sivyo kuva kuri filme yiwe yatanguye gukora ya mbere nije namwambikira abakinyi urabizi ko nadandaza impundu nje namwambikira abakinyi nije na realiza nije namvangira programa ukuntu nyene ibintu byo bigenda ku murongo kuva kuri filme ya mbere ntizikurikira ubunyi ntacyo utari kuramfasha muri filme zawe buryo bitonze ko byara bitonze Abel kubera ndizi imbere ya kamera kubera wewe amosozi yanje mani cyo yakubaza. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibaza ndabishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira nabwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Budey mugani wa babandi. Yes, ndabibutsa yuko tubura abantu bake gusa ni nk'abantu amajana 2 na kugira dukure turongera uvuga kagashimwe ka Silva turongera uvuga bya bihumbi jana by'aba subscribers natuje mu rwa rutonde rwa TV online asanzwe afise novuga agashimwe ka Silva. Yes, uno musi rero ndagufitiye novuga exclusive meze gute ndagufitiye ngoro meze gute kandi naziko haizige from tutabona namwe bakunzi ba Buja TV ariko navuga ati reka ndabazene wa muntu wanyu ndazi muramukumbuye kandi ndazi mwamukunda kandi imisi ndamuzanye ndazi comments banyinshi cyane ko ndazi muramukurikirana cyane. Yes, ni Fanny Lavine. Yes, no musi nashimye ko tuvugana nawe kuvyerekeye ibikorwa byiko turabona umenga asa n'umenga ariko arakora neza cyane ariko nivyishimo mvuga ko araza kutubwira si bishoboka arazi ko simwana wese ashaka kubivuga ariko araza ko twigana kuvyerekana cyane kuvyerekeye ibikorwa byika kumwe tumwanya aturamutse hanyuma aca baramutse namwe uke Fanny bite Ni sawa zene cyane amakuru imisi sha kwanza uvuze yuko keneye Silva mubara modesa cyane ukakona ndayishaka muganda cyari kurebasha mungire subscribe baraboneka bega subscribers ngize kuri com muma 22500 ago 22500 umwaka umwe umaze kuronka 22500 ne umva tari bake nanje ndakeneye wewe uwo munsi ye 22500 bozanga muri runo rupango ronkaho bicari oya Nibeje cyane gusa kubikorwa vya vraiment ni bake ya ni bake uravye n'ama commentaire cyangwa ama views no kuri ni bake kubera ko barabaha abantu bashireko ngira baravyibagira kubera babiryoshe gusa cyo tubabwira gusa niko bagira subscribe kunuvuga kuri channel ya Fanny kugira ngo babe benshi kugira ngo nabo nyene Fanny abe novuga umukinyi wa marere sabo wa mbere ronka novuga gashimwe kasi eko gira subscribe reko bwenshi kandi bagire no kuri Instagram no kuri page Facebook yo bamufollowing. Yes bare kugarukanye gafana eko ubu ni sawa bimeze neza uramenye umuntu yari gutwara oya ntabyo nacaze kurondeza kubera nawe yatacho byo marira gikuru nuko nayigaruye hama ikabimeze neza. Yes, ati rero Fanny mbega ibikorwa bimeze gute kwanza Fanny none kazi ni mingi dada ibikorwa bimeze neza vraiment ndashima Imana aho bigeze ndashima Imana wese cyane nabona bw'Imana ndashima Imana benisho ndashima Imana vraiment yuko nyene bikubira agenda neza ukuntu nyene bage ku munsi ndabona impinduka ego ni gitangaje cyane kubona nshobora kuranka 20000 ku munsi umwe sinari niteze ko nyene vyoba ukabona ni bake Fanny turakeneye ibihumbi jana ni bake mugana no gushima kwanza tukiri no hasi tugashima ego
kuko turavye nk'abantu musanzwe mukina film navuga abakinyi b'amareresi nga mu Burundi mubikora neza cyane kumbwa turavye views muronga sikirenga cyane ariko nkawe ku ruhande rwawe je ndabona umenga ni sawa biriko biratera intambwe biriko biraza kuko sigikorwa coroshe kugira uronke nabo ariko n'ukuri ndabasavye mugira ama partage uraburyohewe ucugira partage kugira ngo bagwire nanje umunsi umwe nzobona ari 100,000 200,000 300 kuki Kwereke wowe umu egoist ukikunda wenyene hereza na mugenzi wawe nawe yirabe suko kandi birimo impanuro nyinshi none gafana cyane rega utubwira nka resume ntoye nuvuga ya mufakazi resume ntoye y'umupfakazi ega ni ndende benisho ari ubuzima burebure kandi boje donc filme nkora ntaba harimwo inyigisho imwe cyangwa zibiri cyangwa zingaho ya harimo inyigisho muri nyinshi nk'ubunye ugiye kuraba nko ku ruhande rwanje nari umupfakazi mpura n'ibintu byinshi ariko najewe hari uburangare nagira kugira ivyo bintu bimbeko kubera nari umuntu siniyumvira cyane ico duhura wamenga ico nico cyo cyangwa iki ega ndavuga nko ku ruhande rwa Abel nawe hari ukuntu yacanganya abakobwa iki niki rerere hama ariko biza bibaza bibona mu biri imbere ukuntu byagiye biramuhindukirira gushika yaho mugayo ibintu nk'ivyo ego byinshi ku ruhande rwanje gatoyi like hari umuntu yantelefone abonye kijya kiganiro bakuragiranye na Libera ko aravuga ibyerekeye kuba vyiwe cyane ucuraza tutavyiteze ko Fanny aza kutuzara tugira surprise yes kumbura Fanny ari umuntu ambwiye ati bajya abantu babiri je ndabakunda like umugabo umuntu yumvirije akaraba neza muri mufakazi babona Fanny na Libera gusa abandi ko bataboneka cyane nibazi yuko ari kubera ko uwo mwanya episode buzigeze ko babona je na Abel ariko mu minsi heze babona jewe na Lionel ariko no mu minsi heze babona je na Sabas kandi n'ubu Sabas yari karaboneka cyane n'uwitwa Belize yes ariko bavuga ko ngo kajya gahungu kararisha abasha ngo nta muntu mukoresha ngo yokankira yarambajije uwo muntu ushaka ati Ben mbariza no kuri kwimana Libera ko ari umuntu kwera atumbera karesha akora kamwanya ntavyo sinzi urambariza Fanny ntabyo nzi ko atarandesha ntabyo nzi navyo yokora navyo shata ibaze yes ati rero Fanny urabona ati mufakazi barako bayakira neza rero muri rusange cyane vraiment mu mafilm yose ubona ati narakinye ati mufakazi ne mbona iri kwira cartoon neza cyane umupfakazi hamwe na mama lawo rugendo mama lawo rugendo yaraheze mugabo ndacaye uba ni mama lawo ego yes ariko muri ndi ruhande turavuga ati Fanny ariko bikora neza cyane bega abagenzi be bari kumwe muri monde y'amafilm ko vyakira neza like bamushigikira mu nzira imeze gute bavuga ku abagenzi banje turi kumwe muri filme baranshigikira vraiment ndabikunda wanashima ubu hariho filme yasohotse uyu munsi ya Sabas yitwa ubuzima yagiye kuri channel yiwe Sabas Burundi bagire subscribe kwanza kuri channel bagire subscribe kuri channel ya Sabas Burundi kandi iyo filme bagire partage bayiraba ari benshi ego urumva ico ni kimwe hariho n'abandi benshi turiko turakorana bitandukanye muzogenda murabibona imbere hariho je novuga muri market tubanye neza baranshigikira turashigikirana turakundana nta bindi ego yes bimeze neza cyane muri rusange ko turabona yuko monde ya film ko muratera intambwe cyo kimwe n'imyaka yahera Fanny ego cyane yes ariko ku rundi ruhande amajambo ntabura Fanny uratanguye oya urazi gituma muheza kubaza Fanny amajambo gituma tabura lakini umuntu akora kuri kino kiganiro ndazi ewe ari mu kino kibanza ico kibazo kikubaza ahari abantu hamurunturuntu hari abantu hamurunturuntu rubura yes ariko ku rundi ruhande bavuga ati Fanny like mu bantu mukorana hariho bamwe mu bamutumvikana shize gutumara neza nka Abel ndwa Abel turumvikana benisho nakuri mugabo weruka dukoranye ikiganiro yambwiye yuko mutakira abagenzi cyane nka kera benisho je Abel kaje ndamuba Abel ndamukunda kandi arabizi uko je ndamuba ariko karakteri ziwe nizo zatumye je tuba tutagikorana na Abel ari ukuntu ameze ne bitakunda uko je tubandanya dukorana mugo kubona yafashe ingingo yo kujya ku mahezo sosho je kumvuga uko ndi umuntu mubiko mawe nateye imbere nambone ko inyari terambere nashitse ko nanze ritorama je kuko je bise bizigera ku Ufise wanje sibona uko je ngahana ateye imbere nukuri kwimana
Wihangane Fanny ntangorane muzura mubivugana bibere basiko none Fanny. Siko. Acha kuriya Fanny. Gakurira Benisha birababaje kubona umuntu umwihanganira mu bintu byose mugabikarangira ari we yise ukora umuntu mubi. Abel ikintu cyaje gutangwa kudutandukanya cyatangwa kuva mu mwaka weze mu kwa kabiri. Narose idira ahantu urumva ndose idira ahantu hama ndabimuganirira nk'umugenzi acaragenda aranzunguruka agenda kw'abo bantu ababwira ngo kubera Fanny ngo yo mwate ko yohagararira ibi bintu ngo kandi ngo Fanny ngo adashobaye muri film ari je ndi wa mbere mu Burundi urumva ivyo ndabimenya ndihorera ndahora turabandanya ubugenzi birahera mu nyuma ngombe ngende mu Rwanda urumva ngombe je mu Rwanda Abel ndamuganirira nk'umugenzi sanga naye mugenda mubwira Abel je ngombe ngende mu Rwanda muganda usabye ntago umuntu n'umuzo bibwira kubera ko ntiharagera uko ubivuga hamwe ubivuga ntibibeje no mara hama Abel tisawa sinzobivuga ishabe nisho ata n'imisi ibiri heze nza ndavyumva yabivuze urumva ndavyumvise yabivuze ahora ntihanabivuga gusa aca bivuga agenda kubwira nabo bantu Fanny tumuzunguruke ntadutange twoba tugize hamwe umuntu w'umugore wo dutanga gushika ahandi hantu urumva ivyo ndavyumva nca ndamuhamagara Abel Imana imbabarire vraiment namugize ku buryarya Abel ndamuhamagara ndamubwira Abel jewe rero nukuri ko Imana ibintu je birambabaje kubona wabivuze mugabo reka basi dukora uko reka tuzogende tujanye reka je yidiri yabasi yandayireke hama we tuzogende tujanye twipromoting mu bikorwa byacu nawe nyakuntunga yaranyumviriza acavuga ati sawa nta kibazo tuze tugende ivyo nyibireke twe ntibaturuca je mu Rwanda ndamenye rero ko ahita yuko ari wabo tuzoge ariko je neko ndamubesha kubwonje kugira ingire kugira ngo protege projet yiwanje ati sawa ndamubesha aratabuza itike azi ko tuzojana nanje nguma ndamuga ati ntaco nanje nzoyitabuza ryari muga tuzogenda tujanye orke je witike wanje bari bamaze kuyintaburiza ya amva iyo tariki ya Abel yari kugenderako sawa jewe ari nagiye dimanche vendredi Abel canda mwandika nabwira Abel nukurumba barire ku vyabaye jewe nanse yuko unyononera ibintu urabona yuko umuntu wawe ukogora kuguma jewe nzogenda hirya yejo niba wumva bikunda uzomperekeze yanyishuye ati mbeho menga sinuka nukanyishuye cyangwa atanyishuye candagenda iyo dimanche urabonye ntiyamperekeje mugabandi bamwe n'abaseze baramperekeje shitse mu Rwanda maze yo nyene nka 2 jours hari dimanche ndamubwira Abel hari samedi buca dimanche ndamwandika ndamubwira Abel je kweri numva kuja gusenga ntitatuye nawe bidakunda ndabusavye umbabarire je nukuri vyagenze uko nuko muga ni washaka yuko tugarukana mu Rwanda ku promoting ivyo bintu byawe tuze tugenda ariko iyi project sinari kuyireka urumva na warambarira ati sawa nta kibazo ngo muga wagize nabi ibintu nyene vyinshi nyene ndabwa ati mbabarira vraiment je nase kubinyonone aca ndamwibitse ivyo bintu byo mwagweze ti uribuka wa hahandi wacugenda ku mponda unzunguruka navuga ko ari diri nironke ukacu unzunguruka bigapfa acavuga nawe timbabarira je nkagira ngo biraheze urumva sha Benisha mu nyuma tukaguma tuvugana bisanzwe mugana ntangura kumva amajambo menshi no nanje ndari mu Rwanda menshi ivyo ndakawushya ndinumira ahama ngize ndaza ndamwandikira buca ndamubwira Abel nukuri jewe nize yuko uzuza kuntegera mu bazoza acambwira ngo umutima ntunkundira sawa nta kibazo ndaza ntiyaje kuntegera warabibonye uko vyagenze haheze iminsi nawe aragenda muga aje Benisha je sinagiye kumutegera kandi ono dogije umutima wanje warera ntashavu nari ndamufitiye canke iki kandi nibaze yuko ivyo byo kugira ngo nkingira akazi ke wanje si cyana koze canke si iki urumva candagenda ndamutegera Abel nyene tumeze neza iki niki hama birahera nkabona umenga vyaheze nkaza mugabo nkaguma numva mu bantu amajambo menshi avuga nyene ibiki nibiki jewe gutinda ndaruha ndamuhamagara n'undi munsi turi kumwe n'intoze n'umugenzi wanje wundi taramubwira Abel ibi bintu urabona abafana ukuntu baguma bashavura ngo ntidukorana cyangwa ngo iki niki urabona ko abafana bitabaryohera ukuntu kwacu umenga hari ikintu kandi urabona ko ari ubizana turebe tubireke
tubandanye ibikorwa namba wo ubandanye ivyo wawe nanje ivyo wanje tubandanye mugabo ureke kugenda uravuga amajambo mu majournaliste gushika yaho yagiriza abantu abanyamakuru ngo bankoresha kubera ko ndi umukobwa ngo naco gituma ngo bampe ibiganiro cyangwa ngo banyandike bampublie urumva ivyo byose agiranira bifu n'abantu batandukanye ngo je ngo kubera ko bankoresha ibiganiro kubera ko banyandika benisho ivyo byose ndavyihorera narabaye desi narabaye desi mbonye kijya kiganiro mwakoranye kuko mwijoro ryari ryakeye hari ahantu je timu yiwanje twari twicaye mu kabari nabo nza mbona barahaje bicara pembeni mugandi batubona doheje kwivugana ivyo twavugana ndababwira ati muze tugende tubaramutse vraiment ba Abel tugende tubaramutse ngo tubaramutse none ni iki hari ikintu kidasanzwe kihari tugende tubaramutse n'inshuti ngo ahantu batanadutumiye mwirya urabona irya bonane bagize kini none ivyo nibiki tugende tubaramutse tuhagira tubaramutsa ntwenga ndyohewe kangungura na ji yari karanwa ca ndayimutwara ndiko ndafyina antwe sinari mbuzi 1200 cyo kugura ji wanje muganda yimutwara kwa kundi utanirisha umuntu ndabona kijya kiganiro ngo narateye imbere ngo naragize iki ngo narateye imbere cyo gituma ndacenda mwikora biki nibiki sha Abel namba narateye imbere nukuri namba je aho ngeze uvyitaye uko ari terambere numva umenga video yawe garukira hafi je video yiwanje benisho naho ndagera ndacaye muri fondation reko kumbarira ngo yarateye imbere ngo narateye imbere abasa n'uri karancurira vraiment abe karancurira nico gituma nsaba ubwo n'abantu bashoboye bafise ahantu bondodorera bafise ahantu ukuntu bo bingenzereza nkashika ku rundi rwego jewe numva indoto zanje ziri babinkorera babimfashe bazoba bakoze naho ukuncumita ngo narateye imbere je naho ndagira na hamwe nta namwe kandi ahubwo rero kuvuga naho ngo yaramfashije yarakoze namba yaramfashije yarakoze ariko nagombe danamusabe Abel wowe naco waramfashije muri filme ni kuvuga ko wamfashije rero ko wowe uvyita ko wamfashije reka nanje ndagusaba gahembo sivyo kuva kuri filme yiwe yatanguye gukora ya mbere nije namwambikira abakinyi urabizi ko nadandaza impunzi nje namwambikira abakinyi nije na realiza nije nampangira programme ukuntu nyene ibintu byo bigenda ku murongo kuva kuri filme ya mbere nizikurikira ubunyi ntacyo utari kuramfasha muri filme zawe buryo bitonze ko byara bitonze ko yamfashije ntacyo ubunyi filme ziwe zubu nizo jewe namufasha gupanga nkamwambikira abakinyi nkamupangira amatora nkamugirira ubu neho zipanze neza abafana ni bagenda badutature barabe izipanze neza yarakoze kumfasha ntajo nkaja muri filme ziwe nkamukorera ivyo natekerezwa gukora kandi for free kuko ntiyampemba namba twaba twayicana akangura iyo fanta naje ntawe uzi umunsi noba namuguriye namba kuba yarampa lift mu modoka yiwe twaba tugiye mu kazi kiwe atavyita rero ngo ubufasha ahubwo je nije namufashije ahubwo nampembe mugaje nta mpembo ndiko ndamusaba nayigumye igihe azotahurira yuko je namufashije kirahari natabitahura naho ntaco bitwaye kuko jewe sinariko nkora ngo kugira ngo shimingwe nariko nkora umamagaro wanje numva uko ndiko ndirekura nyene nibaze uko ari ivyo hama ibindi navyo sinzi. Yes, uvuze amajambo menshi cyane Fanny ariko umuntu acagaruka ku kintu ati mbega wibaza ko ukuntu abantu bari bazi ko ubucuti bwawe na Abel bwari bunini bagacabona no musi mutarako murumvikana ku bwanyu mwe mwibaza ko abafana bariko bavyakira gutega Fanny Benishuje ikintu kimbabaza n'abafana nyene iyo batari n'abafana sinari no kuvuga ngo reka ngire cyo mvuze kuko hari abanyandikira mu message menshi ama commentaire hariho n'abashaka kumbwira nabi ngo ndagayana ngo nimvuke ngo kina Abel twapfuye ngo cyangwa ngo mvuge ibikini bikinde kukuma mode bakaca bona ko ari je ndi umuntu mubi urumva nukuri je kandi n'umuntu nkoze ikiganiro akabona ko ari amakosa ambabarira nuko nashatse abo bandi babona ko ari kugayana nabo bumve ntaje namba ndi mu makosa je narasabye imbabazi ikosa nakoze n'iryo gusa ryo kumubesha ngo je tutojana mu Rwanda none nabikoze kuko nayo protege projet yiwanje urumva nuko je nari ndikosa vraiment fise kuvuga ngo ntituri kumwe none Benito twokoma turi kumwe gusa je ndiko ndakora se yanje umuvakazi nawe ari mu bindi vyo neshe ndagenda muri tunaje ziwe cyangwa ndenda naye hari ibindi bintu twahurira ko atari akazi twahamadura ariko dufise shooting ya filme zimwe ndi muri filme yiwe cyangwa nawe yaje muri filme yanje none barika akora se yiwe nanje ndiko nkora yiwanje none cime bampebe shooting izi wanje ngende mu ziwe kwirigwayo je nabagende je tugenderanira bo kuvuga ngo tugende gusangira atakintu cyakazi turiko turavugana oya imyaka natakaje ni myinshi vraiment
Yes, Fanny asibwe amajambo menshi cyane je kubganje mvuga ni kuba ku ruhande rw'abafana je mu rumenga boraba ukuntu baza kuba muravuga n'abafana sibyo neza abafana turavugana je na Abel sinenzi ko hariho ikintu nyene kidasanzwe kuko je kenshi ndanamwandikira hari kanyishura cyo nanyishure nagari hari namwandikiye abantu bari batubwiye tuje gukora ikiganiro ndabwira pe tugende dukora ikiganiro hanana ambarira ngo umutima wanje ntiwiteguye gukorana ikiganiro nawe nace ndamwandikira ati sinzi yuko niyo message nayifuse nabereka nace ndamubwira ati Abe nukuri urafise ingorane uzurabe usenge Imana ibohora umutima wawe nikuko je nta kintu kidasanzwe nzi gihari hagati yanje nawe yaho tutokorana ikiganiro ni kwera usenge cyane mbere urabona stati zawe imisi yose zibora nizere ko je kubganje mu rumenga nta kintu kiriyo hagati gusa nuko mwabuze umuntu nyene abahuza fa jewe nta ngorane nimwe mbona kiretse izo bafise muri we umuntu abatazi kuko burya mu muntu ni hare benisho hariho Fanny ubona hano onyi imbere ya kamera na Fanny wo muri jewe Fanny windani rero usanga ari muremure cyane rero je kubganje kuri Abel wo hanze nta kibazo dufitaniye ariko Abel windani maybe arafise ikibazo ciwe adashaka kuvuga mu kakace citira iterambere jewe naho ndagira mumfashe ndabasevye mumfashe namba subscribe muzikore namba rukundondera ama publicité nikorere namba rukundondera ukuntu mpura n'abandi bantu je kuko nkeneye kuba international sinkeneye gukina ivyo ngaha anyiguza sinkeneye kuzopfa nyene ndiko umenga ndi hahandi nyenda keneye kugira mumfashe je ntaho ndagera yego yes twisunze nande makommentaire abandi bakavuga ati Fanny ngo Fanny ngo asigaye yishima ngo kuva atereye imbere ngo asigaye yarahindutse like asigaye agara like ibintu nk'ivyo izo comments kubwaho ziragushikira ko nisunze n'amakommentaire abantu bakomanse mu kijya kigano twageranye na Abel none ngo nahindutse gute cyangwa nishima gute usigaye wishima sinzire rico babikura ko je mu rumengo ko kundi nyene benisho jewe nk'umuntu wese avuga ko nishima cyangwa ngara n'umuntu tutanazi naye kandi namba arabavuga ngo ndishima cyangwa ndagara kubera ko ntishura message nukuri nibakomeze umutima no bati naje na message ari message nishura voilà message nini cyane nivyo ukunda ivyo rero namba bavuga kubera ico nukuri nibakomeze umutima jewe ntavyo noshobora kushura message z'abantu bose biragoye cyane kandi nkuko ari abamanuye ngo basi ngo uzoronera umuntu ngo wangasha ngo zarakwishura mu message none mwabafana mwebwe nyine mwidoga ndababaza mu gihe no kwangaje uwo muntu akazara bishura mu message mukandika muzi uko atari je mwandikiye muzi uko ari waza kubishura byo bamarira iki si umwe nama nzona yishura heze n'ukwezi mugubuzi uburi si wowe uko aje ndakwishuye nokore yes nyatari cyane nuvumenga ibintu biragoye cyane Fanny ariko ku rundi ruhande ntivyarukiye kugenda gutyo nyuma rukwiye gufata umwanya mukavugana na Abel ko je mu rumenga ku ruhande rwa Abel je mu rumenga nta ngorane gusa n'ivya bini nyene ari vyo Abel yikeka canke yibaza kuko no mu kiganiro avuga ati ngo arahantu twari ruguru na Fanny kuno kugenda kuno ngo muvuga butumwa mubwira Fanny ngo ifuko ngo uhindura abantu boshobora kuba babuze iterambere ryabo Jambo ry'Imana benesha jambo ry'Imana rivuga ko umunyakibi ahunga atakimuhungishije jewe Abel nigeze ndamushira kure y'abagenzi banje nta n'isegonda nimwe ivyo nyarabizi munga kumva rero ko atari umugenzi wanje ngira nawe ari mwabo ntumbane ntabyo ari murababa kuko Imana tuyisenga ati Imana unshire kure y'abansi unshire kure y'abantu bonshira mu nyoshambi unshire kure y'iki Imana ntumenye abiguhitiyemo ni nkuko nosenga Imana nambe nyumvi ikanshira kure yawe je kayizimba nzi uko wowe uri ufise ikintu kidasanzwe cyonyo none rivyi wanje sivyo rero jewe bese nigeze ndamushira kuri ivyo arabizi rero wewe kumva yuko ari kure yanje niwe yizi mu mutima wiwe Mbega izo mbabazi uvuga ko mwasabanye nuvuga Fanny ku ruhande rwe yaragusavye imbabazi ati nawe urazimusaba mbega mwasabanye kuri telefone canke yari face to face jewe na kuri telefone namwandikiye no kuntuze n'amazo kandi twaravuganye ariko we ntigeze nsaba pardon kuko nta kosa na rimwe yemera yego kuvuga ngo yaravuze ikintu hari ukuntu yabinsiguriye iki niki kuvuga ngo yaranzunguritse donc nta kosa na rimwe yemera mugabo jewe icyo nzi nuko ndiko ndavuga ukuri kandi ashatse yihane vraiment ashatse yihane bisigura arafise ivyo ibimwagira cyane twisunze ivyo yagukoreye wewe ndiko ndavuga n'undi ku ruhande rwanje yihane Abel kubona ndizi imbere ya kamera kubera wewe amosozi yanje Imana ivyo yakubaza
byakomeye Fanny mwari ukwiye kuvugana je umenga mwari ukwiye gufata umwanya mukavugana bikagenda neza jewe ntako uzofata umwanya mugende murondere muvugana benshi jewe ntako ntagize kandi n'Imana irabibona jewe ntako ntagize yego Yes bakunze Buja TV Fanny agerageje kudusigurira neza ariko je narifuje Fanny basi uzofata umunsi umwe wandike filme basi mukirane na Abel basi babona uko vyaheze basi bizovana casting ibyo biri muri iyo filme casting inamba bizoba bihuriranye nawe yumva umutima umwemereye je ntaco bintwaye ariko sinzi Yes Fanny ku ruhande rwiwe tuvuge ko atakibazo gihari nta kibazo nakwaje umutima wanje urera derere ubu no muza na Abel like tukavugana cyangwa tugategura umunsi tugahurira ahantu tugahuza abakunzi Buja TV bakabibona ko atakibazo gihari nta kibazo Fanny no nyene mu telefone mu telefone ya Abel mu telefone wonyene oya nshetse kuvuga ko je nta kibazo buri no nyene mu telefone mubarira ati duhurira ahantu ukuntu jewe nta problème n'ukuri cyane mu telefone mu kiganiro oya reka kumbere tuzomu telefone tumusabe gahunda turi kumwe na Fanny hama turabisho twocokogwa sivyo ne gafana kuko bikubina kamana maza Fanny ari mwebwe novuga abakinyi b'amareresi abana novuga bakunda film bakunda monde ya film bakunda Fanny bakunda Abel bagaca bumva Fanny na Abel bariko baratukana bariko baragira ibintu bitari vyiza bina kamana maza Fanny harageze ko mutera imbere muteze imbere igihugu Fanny je ibintu nahora ndabibona mu bantu b'imiziki nkagira ko bitodushikira nanje naziye mbona bibaye ndavuga ati Yesu ndapfuye ibi bintu nibiki ahubwo yapreme ibintu sivyo nkanagara shitani akorera hose nico gituma rero dukwiye kuyirinda dukwiye kuyirinda mu nzira zose zishoboka namwe mukamenya ukuntu muvyitwaramwo Fanny ntege benshi nk'ubuje ubu uyitiri mu kwa mbere icyo bibaza ibyo bintu byo kuva mu kwa kabiri kumwaka uheze jewe naranavyibagiye yego kandi amakosa dukoreranira bigahera mugabo ukaza wumva ubunyu umuntu agenda yakuvuga hariya nahari no ucuvuga ati biherereye he Fanny hata abo bantu nibo bateranye Fanny bagenda bakubwira ati Abel yavuze ko kugira babateranye oya umvira najya n'abantu sibeza Benisho jewe abantu ndabazi abantu batangwa kumvuga kuva nkiri muto cyane ubu sishobora kumenya okuyoberwa umuntu ariko arambesha cyangwa ikintu cy'ukuri tukaje ndazi gutandukanya icyatsi n'ururu umwiza nuvuga umwiza n'umwijima arazikubitandukanya ndazi kubitandukanya kandi ndashobora gutwenga kandi ndabizi mugabo nta buri umunsi ndabikubwira ati wowe bigenda kuzi cyangwa ukabona niyigira pole pole Yes, ariko twizera ko bizogenda neza cyane kuko bose barakuze nabavyeyi barafise abana like abana nababo nabo nyene musi bazokora bakazobona bagati papa na papa wana kana na mama wana kabaragize gushwana si vyiza nibisa neza Fanny fuko murondera umwanya bakavuga ati nabo vyigeze kuba barumvikanye biragenda neza kuko ibi muko murakora muko bikorera abana banyu yego kandi kuvuga umuntu ngo ntimuri ko murakorana ntibisigura ari gugwanko ntibisigura ugwanko tumenye ko turi muri business namaje ndiko nkorera muri aka karere nawe uri mwakariya ntibisigura ko wabaye umwansi wanje kutaza gukina muri filme yawe namba wandondeye nkanka kuza kuyikinamo nturi umwansi turi muri business hari ivyo turimo umwese akeneye iterambere giwe umwese yirwa ararapanga imitwe yumvira ukuntu ejo bigenda cyangwa hariya na hariya rero kuba tutariko turavuga naco kuba tutari sugwango naho kuvuga ngo je ntaco yahombye ngo kuba tutari kumwe nukuri ni vyiza nta kibazo ako je narahombye wahombye iki Fanny nahombye inshuti nahombye inshuti kubwo bwa ati naratakaje umugenzi magara mu buzima bwanje ya antuka Abel yari umugenzi je Juma twarabona umwanya munini Fanny mu bikorwa vyose hana Abel ari twabona Fanny hana ari twabona Abel kandi Abel nawe nyene aragushigikira like ukamushigikira bikaguma bigenda neza cyane ariko ibintu vyahindutse mu nyuma vyarababaje abantu benshi cyane Fanny mwihangane yahera ndazi bizofata inzira bizogenda neza ufata umwaka mukazokugira muvugane mu bigetse ivyo bintu vraiment birateye isoni nakamara amajana kuri kw'Imana nk'abasanzwe bakunda monde ya filme bo nga mu Burundi bazobura uwo bashigikira tugatefina n'abantu tuko turashigikira ntibari seri cawibaza vraiment cawibaza benisho ubu abantu bari bageze aho bakunda filme antwa filme n'imbere zacu zarakino ariko kino gihe twari tuzi yarikiye ku rundi rwego mugabo bace batangwa kutubona mu bintu vy'uburofu gufata umwanya mukabivuga na Fanny bikagenda neza
cyane akarege murabavuga butumwa ko muri filime kenshi muduha mutwereka yuko dukwiye gusenga kandi mugatwereka yuko ibintu byose bikorwa ku bugambi w'Imana cha wibaza abantu bitwa yuko dukijijwe mu bintu nk'ibi niko Imana itubabarire nyene Imana tubabarire abafana bako babona bino bintu bikabababaza no kwimumbabarire jewe nta ruhara ndabifisemo kandi munadusengere cyane jewe nta gwankorera mu mutima wanje nta bwishimo biri mu mutima wanje kuko ndazi ubuzima bwiza nabubi kandi jewe naho ndagera ngo bandabivuga kandi naho nzogera he sinzoba ndahashitse jewe nkafane ko nzoba ndahashitse nk'umwana w'igihugu jewe nta hantu ndagera kuri ubwo rero jewe savye imbabazi umuntu wese ibintu vya Jenambere byatsitaje savye imbabazi Imana savye nanje ubwanje ndisavye imbabazi yes bizogenda neza cyane tuvyizere Fanny kandi birakuzurarira cyane ndakuriya sana turarira cyane sivyo uzore wihangana sivyo none Fanny je nawundi ndiyahangana kandi twizere yuko na Abel ahari ndazi kino kiganiro araza kukiraba araza kuraba ico mwokora basi kugira ngo ibintu bigende neza cyane kuko abantu ni benshi cyane babashigikira kuko ni mwebwe tubona mwebwe n'abasabasi n'aba Abel nduwaye tuko turababona novuga kazuza keza muri monde ya filime ngaha mu Burundi sivyo murabe ukuntu muzo kwicara muvugana ivyo bintu bigenda none sabasi ivyo bintu sinivyo sabasi gera ariko arabivuga ku rugero rubanza mbe Abel kuri katajiga fa wibaza nta bashobora kudutumira duhurira wowe ngwazi je naye kubona ngenda kuko je mba numva ataco niyageza mugabo ibiganiro ntiyemera cyangwa hano je twohurira ntashobora kuhaza ico kintu rega shaka kumva avuga ko ari je namushize inyuma wumva none ari ikihe bahinduye abagenzi nabahinduye gute abandi bose ntituri kumwe cyangwa abagenzi je nari mfise ntaraza muri bya film arabazi umva rero nuko kuntu kwa kwikumira kutaja mu bintu by'abandi ngo kubera ko azi uko ansangayo jewe none basi dufate uko yoba ntinya ko no mukwita rece hari ico no mugana mushobora none kwiki none atinya kuza aho turi reka atinya kuza aho turi nicaki ninavuze ati umunyavyaha ahunga atakimuhungishije yes ariko kurundi ruhande turabona Abel asa n'ukumengana umuntu abimenyereye ngo aramaze guhemukirwa kenshi kumbure sinzi ngira abo bantu bama bamuhemukira iminsi yose twe batadahemukira ni bande kubera ko hariho abantu babayeho mu buzima babona umenga nibo bahohotewe nabo bagira iki kuki none bameruko ega turi abantu bakuze ntituri abana ahohoterwa nande umuntu ariko aramuhohotera ninde je nawe mbona prema yes bizogenda neza tuvyizere Fanny hama Fanny like ubu tugeze kuri episode ya kangahe tuve duhindure mudi gato ndabona umega warize cyane kandi umbabarire sigera bigize like umbabarire cyane umuntu yaciye imva ati mbega tugeze kuri episode ya kangahe muri mufakazi tugeze kuri episode ya kane lende hazoja ku episode ya gatanu kandi za episode harimo n'abanyarwanda bantari ingore basya bayaka filime primary kiraryoha cyane biraryoshe kubona abarundi n'abanyarwanda duhurira mu gikorwa turyohewe ni ikintu nyine twako turubaka ciza cyane b'abanyarwanda bo kubwabo bavuga gute kuvyerekeye talent inuvuga iri muri abakinyi b'amareresi bo ngaha mu Burundi barabona ko dukora kandi dukora neza kandi barabyishimira ibikorwa byacu gusa baratugaya ukuntu atarukundo ukuntu nyine uwovuga ngo ruhari nk'urukundo donc ntituri abapatriote nk'abanyarwanda ntidukunda ibyacu cyo kimwe n'abanyarwanda ico rero ni ikintu kigayitse kuri twese ni nkuko kubona umuntu umuryango we atawukunda burya nawe uriya muntu akugira umugenzi aragusuzugurira mu mutima yuko utemera umuryango wawe yes kurundi ruhande je ncamvuga nti mbega kubera iki bateye imbere cyane abanyarwanda je moranje gukurikirana ziga filime zabo canke ziga interview bagira canke ziga ndirimbo zabo la plupart biko gufise byakorewe mu Rwanda commentaire nyinshi usanga ari z'abarundi iyo hari ubumwe ahantu hose n'abandi bantu barabakunda bakabashigikira abanyarwanda nuko babise ubumwe
barafise patriote barafise ugushigikirana barafise gukunda ivyabo nico gituma n'abandi n'abanyamahanga baca babatangarira yego baca baja kubashigikira muri burya buke bwabo bw'abantu bakerekana ko bakundanye berekana ko bakundanye rero urabona iyo abantu babiri bakundana yuko baca bagira n'abafana abantu bakurikirana cyane kugira ko mahasa ariko iyo nyine umwe nyine nyamwigenda ko ntari mirimo menshi niko barundi bavuga Yisumaze kuba mugiye hamwe mugashigikirana mugatera imbere like nabandi baraza murakwiga nabandi bahandi ha cyane kose twizere ko bigiye gufata intumbero nziza Fanny ko turabona umenga monde ya filime yo minsi yahera bashize ko kuri YouTube yari 4000 mais aujourd'hui two turabona 20000 ku munsi umwe kuri Fanny two turabona abandi ku munsi umwe 5000 two turabona ku bandi 10000 ko two bandi nuvuga 15000 bizoza ni buke tugende no ku bihumbi cyane ya bizoza cyane tushikane no muri yone bado ngari tunapambana tunasota basha mudushigikire vrema nimwite kubibasa amaza ngo mwiyumvire ibindi n'ibindi twe tubiko dukorera mwebwe mudushigikire no kwinda basabye kigongo tuza kusaba imbabazi n'ubundi kameme abantu nibo baduteze imbere Fanny cyane ngo nukuri jewe ntabafise mwebwe naca ngenda kudandaza intuze oyi tomate nakagareri Basha ndamwibuka Fanny kweri kiganiro cyambere navyibuka Fanny kagareri kambere kajya kuri gardino erega nari nteye imbere ngabo Fanny wari bwatera imbere nkuko warwaye mu nzu nkiyi basha mwene murondera ibiganiro nakoresheje Fanny murabinzu yabamukeye kombenishuko bado jengene inzu yiwanje kandi mu mwaka nyine wa 2020 imana nakina ni imana byumve ngene inzu yiwanje 2020 yakoze ibyambere n'ibindi ya ntakina nira bizogenda neza cyane rero bugafara ngiye kumukoresha ikiganiro basho umunsi mbe Fanny wamaye ka 5000 kweri kifana bishurungana muri yarachore 5000 vraiment tibeni genda uguri fara kweri nawe wacha wibatire kada gusubiza Oyanza gusubiza mugabo nyimira kuzo wacha yumvira uwo mwanya timbashe wo mujama ndamusubize vraiment ari yahuye avuga ati vraiment arikoze mutwe afise kwera ratumpaye kweri ashidakene kumubona ratumpaye urabizi yiri sezerano ntigarida ndonguri abize kwanza ngurira imodoka Fanny urumva kanze bikora nze bikora vraiment imana ishoboje benije nze ka simbizi basi kastar kae miliones imana ishoboje bizagereza Fanny uragusenga cyane bega riva orumushibira gafanye riva yubahwe vraiment riva no kwimana yubahwe riva niwe muvyeyi wanje muri filme riva ntitwigeze tureka gukorana ngo agende kuvuga nabi cyangwa kiniki kandi ntabuze amakosa twaba twarakoreraniye mugabo ni umuntu w'umushinga naye respect papa ndakubwiye riva kuko ijya filime avuga ati mbe Fanny aba bantu muri babiri cyangwa n'umuntu yabifatanyije ngo reka sha byari vo bishobora ndibuka riva ko turapanga gukora ijya filime y'amahasa twari twicaye ahantu ndabwira riva bishobora akiyumvira agafata umwe ngo ngomengana bishobora akiyumvira sinangabana nyine nk'ubwenga ko bugiye kure ntigabanya ivyiyumviro ntavu pararangaye tuzose ko vyiyumvire cyo mwijoro ndabona aranyandike ngo ngo vyo ndi ngo no bishobora ngo je tuzinduke kuri tele cyo turagereza tubona birakunze kandi filime karaga pande gusa no episode 4 namba 35 kandi minota mike ego ni 5 nga ega kene kuzokora ndende amahasi abantu barayikunze Fanny ya filime cyane kuko tugirira ni ndende turabe mbega histoire yari imeze gute histoire ubwo mbere urumva baba aramahasa nyine muga adasanga imico ego sanga nk'umwe aritonda wundi arasara umwe arasenga undi ntasenga gusanga ahandi naho abasheri babo nk'ubuwe tugakundana ntarakubwira ko ndi hasa ukaca ubona ihasa ryanje ukaja cushavura ngo niwe yakuvanze kandi atariwe ya Yes ariko nizera yuko bizogenda neza cyane filime uzoyiduha kandi muri no mwaka nyinshi nk'undi mwaka Fanny inshallah abafana bose vraiment abamizima abakristo abayehova abadventiste abakata abasaudiya mukaba saudiya shabarakaze nibafina
nibo bantu ba mbere bakwandikira bagutuka iyo utabishoye kandi no kuri jewe dadazabe nibo ba mbere novuga kandi baraduteza imbere cyane bagapibira ibintu byacu no kuri mwubaho kandi ndabakunda vraiment cyane ndabakunda Imana ihezagira ibikorwa muri mwo cyane Imana ihezagira ibikorwa muri mwo Imana ibahe igikundiro n'igitinyiro iyo muri ariko kandi muze muradutahura nimutushavurire abantu ibi bintu by'iwanyu bari bazi ko ari ibintu by'amabezi gafani byagute inye vyawe na mugenzi wawe uvuga inshuti yawe Abel yuko yari beze kubera ko nari nagumye mpoze twari twagumye duhoze atari ariko nizere yuko bizogenda neza cyane karagacimwa ariko kurundi ruhande bizogenda neza cyane Fanny kubwiyo turifuza yuko yogira inzu agatera imbere n'abandi bagatera imbere n'abandi bari mu monde ya mareresi amen bose byagenze friend twarari inyama we twari inyama mpaka twari inyama je barabanye no kumbabura ndiko ndazotsa twari inyama turaryoherwa nukuri ukuntu twaryohewe niko niyo filme yo iryoshe yitwa ubuzima iri kuri Sabas Burundi mugende muyirabe mugire subscribe muyisharing iraryoshe iri top frame ni filme ihera azobara ama episode yes nuvuga mu gusozera mbega nirihe jambo nuvuga Fanny ashikirije abarundi muri rusangi n'abasanzwe bakunda monde ya filme na Fanny muri rusangi okay abarundi muri rusangi ndabwiye ko ndabakunda kandi ndabubaha hama abari muri monde ya filme ndababwiye no kwiture ko dutwiko tutinjiza ibintu by'udutwiko tutinjiza no kwitubihagarike dukore cyane kugira ngo kandi udakora uvuga ngo wewe witeze imbere ariko ukore kugira ngo uteze imbere igihugu cyawe hama abafana namwe ndababwira barabizi abafana banje ko ndabakunda abafana banje ndabakundaga Benisho nukuri kwimana abafana banje ndabakunda uko kuntu abafite inkomezi na rero hari gihe rero mba nasohoye filme nkaca ndaba muri groupe y'abafana banje hari abari muri groupe iraho baransaza nkumva neze nosara shanda kandi uwatsitaje niki kiganiro ndamusaba mbabarire mu bafana biwanje anahura I love you bagira subscribe he na hega yo bagira subscribe kuri Bujahiti kugira ngo duronke iyo silver kora hajya harimo aba subscribe ba Fanny murimwo mugire subscribe muce muza kwa Fanny Lavine we bonyeza kabiri we oya rimwe kabiri manyina subscribe tugakwiza abantu n'ingoga kandi oya jimirera bikwivyo okay mugire subscribe kuri channel ya Fanny Lavine ndakere nanje mu mwaka gutana silver we twafatura ikereye hama abantu 280 yego sharuko 270 ni byinshi ariko none ku muzi mba ndonka amavyuzi 200 nabo bose nibo ifyonda ko mwebwe numvuga muri Bujahiti abantu 70000 muri Bujahiti gena kwa Fanny mugire subscribe bonyeza kandi bashobora no munsi nyene kandi bebana no chankoro no cha bandoga faida gushimire Fanny benshi bari twahita tugenda reka ndagushimira nagufatiye baragomba kumisiso mugomba kugenda we ntabyo nenda gushimiye gusa kandi si byiza kuzuranditsa kurije Fanny warije ufite wakumbuye ibihe wari kumwe na mugenza Abel jabe twaragenda kugenda umukeke barabafuhira bibaza ngo turakundana ariko rero igitangaje umugore we yaranabikunda cyane tuyuko turakorana je na Abel yaravuga ati nukuri mukore cyane yaradushikikiye gose ubu nawe ndazi yuko arumigwa abone ati ibi bintu iyi shetani yaciye nyene nuko nyatari bizogenda neza tubyize tuzosubira no gutaha akajushini kabura mwitama twumvise ijambo rya Fanny yavuye novuga muri calme yaragizimo aginze imisari mu urumva yuko yaturitse no kuri kamera yaritse iboneka yuko yariza ngaho imbere yari wenyene bigenda gute kumbure reka twizere ko bizogenda neza cyane ndizere ko ngiye kurondera Abel nawe twumva icyo twokora kugira ngo rabe ko twobahuza filme igasubira kandi kuri ya monde vyanyine twiteze Fanny na Lavine Fanny na Abel na Fanny bikagenda nizwe nagafana inshallah tuzosubira nugira subscribe bye bye